Mu Burundi nta kintu kirahinduka mu bijanye n'amahoro n'umutekano kuva hashizweho ubutegetsi bushasha, naho umukuru w'igihugu yari yaremereye abarundi ko ibintu bigiye guhinduka mw'ijambo yashikirije igihe yariko ararahira. Ubwicanyi n'ayandi mabi akorerwa abanyagihugu birabandanya, ahubwo bigenda vyiyongera mu bice bitandukanye vy'igihugu. Nk'akarorero, dufashe mu ndwi zibiri ziheze gusa, abana 3 barapfuye, abantu 8 barakomereka cane bivuye kuri grenade yaturitse mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abantu 11 barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara ya Rumonge. Hejuru yabo habandanya gutorwa ibiziga mu bice bitandukanye vy'igihugu, tutibagiye ifatwa n'ifungwa ry'urwaruka rwagirizwa ko rwoba rushigikiye ivyo bita ngo ni imigwi igwana. Mu Burundi, inyigisho n'imvugo bibiba urwanko rufatiye ku macakubiri y'amoko vyarasasiwe indava n'ubutegetsi. Iterabwoba, irementanya n'imvugo zihushanye nivyo biranga ingendo ya politike y'uyu musi. Birababaje kandi biratangaje kubona abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano w'abanyagihugu bigumira mu gacerere nk'uko umenga ntacabaye, mu gihe abo barongoye bariko baricwa, abandi batekewe n'ubwoba. Abarundi barageramiwe, bipfuza kumenya ibiriko biraba, bipfuza ijambo ry'ihumure, na cane cane bipfuza gutabarwa no gukingirwa. Harageze ko leta yise mvyeyi iva mu gacerere igakoresha inzego za leta zabigenewe mu guhagarika inyigisho n'imvugo bibiba urwanko, iterabwoba n'ubwicanyi bibangamiye abarundi. Igihugu c'amata n'ubuki, umukuru w'igihugu yatwemereye ntibizoshoboka gushika umunsi amajambo ashikirizwa n'indongozi atazoba arayahumuriza, ayegeranya abarundi mu butandukanye bwabo, umunsi ubutungane buzigenga mu gukurikirana no guhana abicanyi, umunsi umuhari w'iterabwoba imbonerakure uzosamburwa, ukakwa ibigwanisho, maze umutekano w'igihugu ukabazwa inzego z'umutekano zizwi n'amategeko. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urifatanyije n'abanyagihugu bose mu kwibutsa ko umutekano wabo n'ivyabo ari kimwe kandi gihambaye mu mabanga ya leta nyareta, kandi ko umutekano uri mu mateka y'abanyagihugu bose. Nta kindi rero turindiriye ku baramutswa igihugu atari uko bobanza kugarukana umutekano, hakaboneka umwidegemvyo kugira n'iterambere rishoboke. Ako ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.